Bakunzi bo Kukayi nongeye kubaramutsa kandi ndabaha ikaze mu kiganiro Kukayi. Uno musi rero turi kumwe n'umwigeme mwiza imbere yacu akiri muto. Kubakunda kunsaba amanimero rero mube murabangiriye canke mugure fanta orange nta bindi. Yego turaganira neza. Uno musi rero Pame, uno musi tuganira iki? Guhinduka birashoboka ngo biterwa n'ico umuntu yahisemo. Ndabatumiriye kumviriza intahe idasanzwe. Rero murashobora kubaza ati none yitwa gute? Ari ngaho imbere yacu, reka twitondore. Amazina yawe? Ndabaramukije cyane abakunzi bo Kukayi. Hama amazina yanje ni Muhoza Mahirasia. Nkaba ndi umukobwa umwe mu bahungu batatu, abavyeyi bose barahari. Yego. Wow, numva ko yajeje kutwidondora kandi atwidondora twenga neza cane baje. Nta kintu muriko murumva. Wow. No musi rero nkuko benshi bavyiteganya gishika barabonye amafishi bakagira amatsiko yo kumenya none iyo ntahe ihagaze kuki. Ego rero reka Rasya we waraciye mu myaka n'ubu kiracari muto cyane, abantu benshi ntibave bimvira ngo urakuze eka noneho barabibona, urumva imyaka nihishwa arabibona ko kiri mutoyi. Ego ariko hari intahe idasanzwe je personnellement twaravuganye, ariko ndumva ko ari ikintu kinini kidasanzwe cofasha ugwaruka no musi ruko ruraraba ino ntahe, cofasha uwo wese avuga ati umwana wanje ntibikunda ko ahinduka canke umwana wanje jewe narahevye, ariko ni kugira ngo umwe wese ariko arabe kino kiganiro bigire ico bimwunguye ko ari yihebuye asoyagira ibihe vyiza. Yego nahe yawe rero Garasya ihagaze kuki? Murakoze cyane. Nahe yanje irahagaze kuri guhinduka birashoboka bivana n'ico wahisemo. Ego narigeze kuba umwana atari kumeze siko namye meze, oya narigeze kugorana, narigeze kugora abavyeyi, narigeze kubahindukana. Mugabo ndashima Imana ko ubu ukumumbona ni byose ni Imana yabikoze, irahindura ivyo nari ndimwo bitari vyiza, irabimpindurira imibihe bishasha. Irama guhinduka. Ego rero mu ntango byatanguye gute? Hari imyaka abajene bashikamwo emwe bagasara nyene ugesera bukaduka hamwe yo atanu umuntu avuga. Byari bimeze gute Garasya? Murakoze gose. Nakuze nk'abandi bana, navutse nk'abandi bana, nari ntekanye, mugabo ndashika mu myaka ya adolescence ndahinduka. Donc utangwe guhura n'abandi bantu, utangwe guhura n'abandi bagenzi, kugenda ugira rero abagenzi atari bo, kuhura n'abagenzi batameze nkuko umeze canke biraguhindura mu buzima. Hama ntangura mpinduka, ntangura kunywa inzoga nyinshi, ntangura ndaja mu bintu byo gutamba muri boîte. No, yari ama danse moderne. Ego naho nyene naraciye muri izo boîte, muga nibuka ko nayinjiyemo rimwe ndavuga ati oya hano hantu vraiment c'est le voyage. Niko nomvuga nayinjiyemo rimwe gusa, nagira ibintu biri bizarre, nagira ibintu nyene atari ibintu vyiza. Narakaruta ku ishure, narishura n'ababigisha kuko numva umengo nije ngezweho, numva umengo ndi hit. Hama narayoberwa kandi kubera kurumva nari narahinduye, najana n'abantu batari bo. Siniga ngiye ku ishure niga isaha imwe, ayandi masaha yose siho nabandi nibereye muri izo nzoga, nabandi nibereye muri ivyo nyene vy'iwanje, muziki, gutamba, abagenzi nyene twigana.
wumva nyine ko ari bo bafise nk'ijambo rya nyuma. yego numva ko ari bo bagezweho kandi nanje ngezweho urumva nari ngeze ko nabona ko nakuze vyaheze ubu n'abavyeyi atajambo bakimfiseko mugabo ico gihe cose baba bakigufiseko ijambo. Mu buzima bwo muhira ubuzima bwo muhira ni ukuri nari umwana adashobotse sinari ngikora bimwe n'umuvyeyi yakubwiye ati gira iki wumva ko akurengeye hama naho nyene sinari umwana mwiza cane vraiment naho nyene nari muri bwa buguruguru nyene mu bo tubana ibintu bibi ama after kuja mu bintu ngo mugiye gutamba iki donc ntihaberaho ibintu vyiza hama igihe kimwe nataha bwije amasaha atari y'umukobwa vraiment yo gutahira ko abavyeyi hama igihe kimwe k'agakobwa kabo kamwe sha ego hama igihe kimwe ndataha bwije cane nari nasinye nti swat ndakubitwa swat ikiba ntaco nzi hama nashishitse muhira nsanga mama yicaye mw'ibaraza n'umugenzi wiwe ko atera inkuru ni saa 4 zirenga ngira saa 5 ndi mu kugera ndamuramutsa nzi ko ahava swat ni kofe ti uyashavuye ko n'umugenzi we ntaza kumwubaha ahava akora ibintu kubera ko ishavu ngabo mbona arandamukije acambwira ngo ni sawa nanje yego ni sawa byagenze neza yego byagenze neza kutashe kare ntashe kare ndavuga ntashe kare gute mugabo byari mu mutima ntibyari kuri sinabimweretse canja kubaza umukozi nisanga ni saa 4 zirenga saa 5 iri mu kugera ndavuga ya nawe isaha yawe nikora kitagenda nca muri sano kuraba izo saha sanga ni saa 4 zirenga ndavuga wow saa 4 zirenga saa 5 eske isaha ya hafi yo gutahirako ni yahe ko ngeze kuri saa 4 hama bakambwira ngo natashe kare rero nabona ati barampevye ubu nubwo notabukeye ntaco bibabwiye kuko narabarengeye kuko nabimaze nk'igihe umwanya munini vuga ati ubu yararushe yarankuye ko amaboko yarankuye ko byose gutaha hakiri kare ntaco bikimubwiye gutaha saa 4 ayo masaha ntaco bimubwiye. Muri ico gihe cose wariyo muri adolescence utamasaha ubwira iki unywa inzoga eske abavyeyi bobo bakubwira iki ntibakwicarika bakabwira ati burya wewe ibyo bintu urimo ni gute yego babyifatamo gute bakubwira gute mama n'umuntu atatumenyereje gukubitwa ntiyatumenyereze kuzara ego yaradukubita mu gasi bya bindi ngo ko zikosa ubwo nyene ngo umukubitwa ya je gukubita vraiment wagize ikosa riri kazi nawe ntiyumva ikintu yatumenyereje wewe no kutuganiriza yaca gutwara mu cumba mukavugana akakuganiriza akakuvugisha rero nawe kubera uko kuntu hari utujambo tumwe wakuramo ukabona ko wamubabaje kubera umuntu arinze akuganiriza urabona ko uba wamubabaje hama ku ruhande rwa papa nago narakubitwa mu gasi numva kuko yarankubita agateba akavuga ati ndarushe nawe urumva bya bindi nyene by'abavyeyi nkakubitwa mugabo sinumva aca nibandaniriza bya bindi nyene mugabo ico gihe mama bishitse ico gihe yahise akamenyero ko kuvugisha Bible mugasi nayisoma yaba yugaye hama ukayitora ukayigane yaba yugaye hama nkayitora kubera ko bakuru banje barabahungu sinari kuja kubabwira ati nahuye nibi Bible ninde yarayiguhaye wari wayitoye yari ya mama ucura kamwiba badi ego yari mucumba ako ka Bible kaca kaba kagenzi kawe ego aca ndayitoye uwo munsi nararitse aciye niyugarana mu cumba uwo munsi mama wawe atagukubita wibaza ngo aragukubita ego yambwiye uwo munsi ambwira iryo jambo yuko ntashe kare kandi we urumva yabimbwiye atekanye
hama nararize ncambwira iyo Bible ati rero burya barampevye ati ubu ntashe saa 4 ni kare cyane none kare notaha ni ryari vraiment ndarira ndabwiye iyo Bible ni umviriza ndahisemwe guhinduka ndabihevye kandi ndabihevye sinzosubira gutaha ntevye sinzosubira kunywa inzoga ndarira ndavuga ati sinzosubira ndabihevye hama ico gihe yari 3e trimestre ndadubura yaciye ndubura certainement nyene kubera ntibyari gukunda komeye hama nduye ndataha nzanye bulletin papa niwe yatanguye kuyakira dusubiye inyuma ntaguciriyemwo ico gihe mwagendana nabo bagenzi nta cahanura ikindi hoho wiyumviye guhinduka ntibakubwiye ati uri kuratwikuramo sinzi ibintu uri kurigira umuntu wa grave oya sinigeze ndabibereka mugabo muri ico gihe nyene cy'ubusazi nta cahanura ikindi hakabura n'umuntu umwe akavuga ati hewe rega twasazi hewe oya ahubwo umengo mwokongereza support yashego kuko rega iyo uri mu kinogo kimwe n'umuntu ntiwomukura itobanje kuvayo ntawe ukurayo uwundi ni kuvuga mwese muri ahantu hamwe ataho banje kuvayo ntibikunda hama ayakiriye ikintu yakoze nta nico yamvugishije nahise tubasalama ni kofe nga naco yamvugishije ikintu yagize gusa yara acara yinsubiza okay ndagenda cagihutemuka rero yego naho nyene urumva yarayisubije ndagenda ndinjira mu nzu ndavuga ati nta kundi ntegerezwa kwasuma ibyo nagize nyene mugabo ndatangura rero kubera ko nashaka kubivamwo nashaka kuva muri ibyo bintu kuko narumva ko biriko si ibintu vyiza narabona ko ntaho ndiko ndaja ntaho biriko biranjana ntaho nzoshikana navyo kandi narumva ko ndemerewe kandi ntanguye no guhebwa hama ndamusaba mama ikintu ngira ndagusabe ndakwinginze umpindurire ishure ndaguhindurira ishure nije nakubwiye ugira bityo atoya subira hajya nyene wahora wiga naje nahise mu mutima ko ndashaka kuva muri bajya abantu mpindure basi nje mpindura abagenzi nabise abagenzi babi wari bamaze kubibona ko ari abagenzi babi ego hama ndamubwira acambwira ati umviriza rero ufise guhitamo ati kubera ko ushatse guhindura ishure hamwe wanka ati niho ushobora kugusabira ndavuga mana ndatangwa ndamubwira mama oyaha ndakwinginze batazobona vraiment ntabyo kumbwira ngo ntabyo kumbwira ngo umwana ngo mu kigobe na he genda tichange naho usubira iyo hora wiga mugana mbwira toya ati ntajo nsabira hajya nyene numva kuko numva ndushe naho narindi ndamubwira oya nsabira hajya nyene hama nasabirayo mugana arinzi ko niyo namenya azompindurira hama ndahindura aca aremera aransabira aho yari afise kunsabira nanje urumva narahanga arahansabira ndagenda ndigayo nizeyo ndamenya ndasubira kuri wa murongo wanje wo kwiga ndahinduka ndagira abandi bagenzi ndahura n'abandi ndahurira n'abagenzi basunikira ku mana na mama aransunika buhoro arampa ndaja kwiga Bible arangira ati nguje kwiga Bible ndaja kwiga Bible ndatangura rero bwa buzima bwo guhinduka kuko naciye ntangura rero guhura n'Imana vy'ukuri ndahinduka ndumva ko ibintu narindimwe bitari ibintu bidashobotse ndaza ndiko muri ubwo buzima ndahindura na eglise Imana irantabara ndakizwa ndakira umwami Yesu n'umukiza kugira ngo nitirirwe rya zina ry'abakizwa kandi urumva
kubera ko nagomba guhinduka, nagomba Imana ize mu buzima bwanje. Hama kuko narabona abandi ngene bashinga intahe akavuga ati Imana yarangiriye ibi, yarampinduye, nkabona ko ari abana bameze neza, nanje ndagomba gucika nkabo, ndagomba guhinduka kugira ngo nanje iyo Imana ingenderera. Igihe kimwe rero Imana ntanguye rero uwo murongo w'agakiza, ego ntibyari byoroshe, uragwanywa nyene kuko umuryango wanje ntiwari ukijijwe, wari unyuranywe n'idini nari ngiyemwo. Hama urumva nategerezwa kugwanya kuko nari mpinduye idini. Hama ndagwanywa biraheze, mbwa Imana iranyereka ko turi kumwe. Hama rero igihe kimwe nangura kuza ndarota, mbwa sinamenya ko Imana iriko irangenderera canke iriko iramvugisha, mbwa akamenyero ko kuvugisha Bible narakagumanye, mbwa sinayisoma. Hama gihe kimwe rero nza nkarota okay. Gihe kimwe rero ikintu Imana yankoreye, narabonye mvuye mu mubiri, nariko ndarota biriko biraba, mbona mvuye mu mubiri kandi ngiye ndabona ko impwemu yanje mvuyemo, ndavuga Yesu we. Mu ndoto nyene? Oya, ntihari mu ndoto, vyariko biraba. Wowe wararose ubona uravuye mu mubiri? Sinariko ndarota, vyariko biraba. Warabibona? Sinariko ndarota, narabibona, vyariko biraba. Mbona neza ndavuye mu mubiri. Ndavuga Mana, ngiye he? Ko jewe ndi mubi, ngiye he? Ndakwinginze ndaniga ndavuga mu izina rya Yesu, ntahonja Mana, hari ivyo ntaragukorera, Mana hari ivyo ntarakora kuri ino si, ngiye hehe? Nkabona ko ndiko ndagenda pe kandi naza navuye no mu mubiri. Ndanigana, ndasenga, ndasaba iyo Mana, ndavuga Mana ndakwinginze, hari ivyo ntaragukorera, subira umpe. Uri kurabona ivyo bintu? Ego. Wari uryamye, wari uhagaze? Nari ndyamye. Ego. Ndagenda. Byaradutse nyene urabona? Ego, ndavuga ati Mana ndakwinginze ntabara unkure hano hantu. Hama ndabona ko ndasubira mu mubiri. Natakanze, natabaza, ndavuga mw'izina rya Yesu Mana, ntahonja. Hama ndasubirayo, nsubiyeyo navyutse niruka canje imbere y'igitanda, ndasenga, ndashimira Imana, ati Mana nari mpfuye. Ndashimira Imana ko yantabaye aho hantu. Ikindi gihe rero surakurabira mw'itiro sinziriye, urumva urupfu rwaguma rundondera. Ndavye ndi mw'itiro, apana kuraba ndi muzima, basi ari kuraba ukomeye. Naravye nsinziriye, cangiramo. Ico gihe barabimenya muhira ko barabona ko barabona ko nariho, bantwara kwa muganga. Bo bantwaye urumva bibaza ati c'est fini, yapfuye vyaheze, iki mugashitse kwa muganga. Abaganga barakora ibyo bashoboye, ndagaruka. Ngarutse ndaraba abantu bose, ndavuga ibintu n'ibiki, biriko biranshikira n'ibiki, ndi hehe? Ndabura exactement ahantu, ndavuga nashitse ngaha gute? Naherutse njyamye muhira. Hama barahamagara umukozi w'Imana, baraza barasenga, n'abakuru banje barasenga, bariko barasenga. Nibuka ca gihe nari mvuye mu mubiri, ndavuga sa. Aho nyene naciye mbyuka ndicara ku gitanda, kuko sinayishoboye, nta nguvu nahise zo guhaguruka nike, inguvu zo narazirose, n'ivyibutse narazirose. Ca ndicara ku gitanda kwa muganga. Ega abaganga baravuga ati no, mureke kumumena umutwe, gusenga ibiki n'ibiki. Ndavuga no, je ndazi biriko birambako, bareke. Ndabizi biriko birambako, kuko nzi ku rupfu ruriko rurandondera. Ndicara, ndasengana nabo, ntahonja, n'ubu ntahonja. Ndanka gupfa, ndavyanka. Aho nyene naciye ntambuka. Imana irankorera igitangaza, ndatambuka. Banzanye ntakomeye, numva kwa muganga bakomye induru, ngo yo Imana ishimwe, abantu bose bari bambonye, ngo ni wa mwana yari yaje yapfuye. Ndavuga ngati je nzutse rero mu bapfuye bwa bundi, kuko numva bakoma induru.
ndasohoka meze neza umengo nta kibazo nigeze no kugira nta muhira nkomeye ibintu byose ndabikora cyo rero ndagishimira Imana aho hose rwari urugendo ndi kumwe n'Imana natanguye guhinduka. Turumvise Imana irakugiriye neza irakugaruye wagira witahire shahu taraduha intaye kuri Pam Channel TV kukayi ibyo bintu birabaho yego irakugarukanye mu buzima. Eske none ubwo buzima kungene wari wahindutse byagumye biri kwa kundi nyene ubwo umuduga ku level ku yindi byagenze gute? Oya kuva ninjiye mu buzima bw'agakiza ego narinje aho ubutabazi buri mugabo nahuye urahura n'ibigukomeretsa urahura n'ibigusubiza inyuma mugabo ni kumwe nyene bibiri bivuga ngo turiko turapimwa hama narahuye n'ibintu sinagumye mpurana vyiza gusa ariko narahuye naho biba bikeneye amavi biba bikeneye kusenga hama muri urwo rugendo nyene narafashe ingingo yo kugenda gusengera ahantu kanaka hama ndahakora n'ibikorwa by'Imana maze hama mpura n'ubuvugishwa butari bwo unsambura bunyononera umutima mugabo ndumva ko mbabaye ndabaza Imana none gukizwa nibi gukizwa no guhura n'ibintu nk'ibi ndabivuyemo nimba ari ugukomereka nk'uko ndabihevye ico gihe nta Imana yari yaranyeretse ko turi kumwe iranyereka igihe cyose yarabanye nanje no kuri yaranyeretse mugaco gihe narabivuyemwo ndaho umupagani mubi nagenda gusenga ndavyumvisemwo ndabishatse mugabo nagenda kubwire ubuvugishwa uhura nabwo ntibugusubiza inyuma canke bugutere guheba Imana ahubwo rondera Imana yawe apana Imana y'umuvugishwa. Hama ico gihe narasambutse uko kose narabivuye ngo ndasubira ndagwa kubera iki nta Mana yari ikiri mu buzima bwanje nsubira muri bya bindi bibi. Hama igihe kimwe ndumva ko umutima urushe ndumva ko naniwe no kwakira ibintu nk'ivyo byose narigwaniririye naragerageje kwigwanirira naragerageje ibintu byose kimwe natabawe n'uwambwiye ngo ico waronkeye ku mavi ukomeza amavi ndavuga ndasubira kuri ya mavi imbabazi z'Imana ziransanganira yambwira ngo ndakubabariye ingo dukomeze tubandanye ngo ndakubake ndaguha ibihe bishasha kintu yambajije ndayibwira ati Mana ibi nibi byo bambwiye yambwiye ati ndakubaza ko wewe twahora tuganira eske igihe waronka bujya buvugishwa bugusambura bukonona warangarutseko nanje urambaza ndakubwire uko nanje ndavyumva nico kibazo ndakubwira uko jewe ndabibona wala sinarose n'ijambo nisho navuze ati nukuri sinigeze ngaruka nari ndushe nararemerewe nakira ibintu bitari byo ndambwira ati Mana sinigeze ngaruka cimbwira ati ingo rero ndaguhe ibihe bishasha ndakubake uve mu bintu bibi byose wari warakiriye twibanire nanje kutubandanye ico gihe Imana irasubira nyitorera iranyereka muri ico gihe cyose naciye muri ivyo yaranyeretse Imana yari kiranyigisha iranyereka ati yaba umugenzi wawe yaba mama wawe yaba papa wawe ikintu cyose umuntu wese uzi kari hano ku isi yo guhemukira kandi umuntu yonanirwa no kukubabarira umuntu yonanirwa no umuntu yonanirwa muri byose mugaje sinanirwa Imana irambwira ngo kura amaso yawe ku muntu n'umwe kura amaso yawe ku mipfunda ku miyaga hanga amaso jewe ikimakarero kuri Petero ati Petero yakuye amaso kuri Yesu abaraguye hehe mu mazi kubera iki yakuye amaso kuri Yesu aja kuraba imipfunda y'ikiyaga kura rero amaso yawe ku kintu cyose ariko hanga amaso Yesu. Après tout ça narasubiye kuba restauré narasubiye kuba mu bucuti n'Imana ngira indoto
zimbwira ko ntakijijwe. Ndavuga mana sinkijijwe gute, narakwakiriye none kubera kumbwiye ko ntakijijwe. Ico gihe sinatahuye directement ko Imana ikimbwira ko ntakijijwe. Ndavuga izi ndoto zisobanura iki, ndabibura ico nzo ndoto ziriko zirasobanura. Mbwa naragize indoto inyereka hageze ko ngenda, mugabe kanka ko ngenda nkasanga ugenda sinzi aho nagiranje. Nagize indoto mbona ndi ku kibuga c'indege, mugabo ndi muri transit, mugabo nkabona nta mavarize nazanye. Tavuga birashika none najukunye ngo mugabo bacambwira ngo turaguhaye ngo yindi chance yo kuja kwitegura. Ndavuga mana mpaye chance yo kwitegura kandi muganda vyuka ndavuga ati izi ndoto zirafise ico zisigura ndazandika. Ndazandika hamwe munsi yaho nari naranditse aho nandika yuko Imana yari yarambwiye ngo nzoguha ibihe bishasha nsubire ndakubake. Ndazandika munsi hama après 2 semaines ndasenga, ndavuga ico gihe cyose narasenga ngo Imana mpishurira zino ndoto sindiko datahura ico zisobanura. Aho nyene ndi mu cumba ndiko ndasenga Imana imbwira ngo ntukijijwe. Ndavuga Imana sinkijijwe gute kandi arahakiri umwami Yesu n'umukiza toya ntukijijwe. Ndavuga sinkijijwe. Ndavuga yangira nivyo niyumviriye atuka ntibije biva ku Mana. Irasubira ambwira ntukijijwe. Irambwira ngo niyo wanyihakana imbere y'abantu nanje nzo kwihakana imbere y'abamarayika. Icambwira ngo uzugenda ushime, nari mfise gushima. Irambwira ngo niyo wagenda gushima waje nyene imbere y'abantu uzuvuge ngo sinkijijwe nje gukizwa. Ndavuga Mana ibintu ni binini. Ndavuga Mana sinkijijwe gute. Irambwira ngo ntukijijwe. Zijya ndoto nico zasobanura, hari ibyo utazanye. Je ndi Imana ikiza ibikomere, ndi Imana ikiza kahise, ndi Imana ikura karande, ndi Imana ikura ibyo bakuvuze ko byose, mugabo waje wenyene. Ntiwazanye imitwaro yawe, ntiwazanye ibyari bikuremereye, byari bikomeye kuri we ntavyo wazanye. Genda usubira inyuma uze gukizwa vy'ukuri. Ati zijya ndoto zasobanura ngo usubira inyuma uje kuzana ibyo wasizeyo. Amashavu, ikintu cyose uzi ko kikuremereye mu buzima, ikintu cyose uzi yuko atari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ikintu cyose uzi yuko ntateye mu buzima bw'iwawe, ikintu cyose uzi yuko je ntatera mu buzima bw'abantu, ukizana hama ndaguhindure by'ukuri. Irambwira ngo ndagomba kunkorera. Ndavuga ati Mana ndemeye nimba ari wewe ndagenda kandi ndavuga ko ntakijijwe. Ndatsindwa mu mutima indirimbo ya 39 sanga indirimbo ivuga ngo ndagomba gukizwa gose. Ati burya ntiwari waratsinzwe mu mutima. Ndavuga ati Mana ubu ndatsinzwe mu mutima, ndemeye ko nakijijwe, ndi mubi ndavuga abandi nabi, ndagira ikintu cyose vraiment ushobora gukora kikababaza umuntu. Cyo sirambwira ngo ubu si jewe ibyo ndabigushiramo. Genda ukizwe, tsindwa mu mutima, umve kuri mubi, ugomba guhindurwa, amaraso Yesu agomba kukweza. Niko kuko ndashinga intaye yanje hama ndemera no gukizwa. Nakijijwe le 4 août 2024. Niho nakizwa rero by'ukuri ndakira umwami Yesu n'umukiza. None wumva gute? Ukuri ubu numva nezerewe cyane, numva afise ibyishimo byinshi kuko kumva ico gihe sinasuye kumva ibindemereye mu mutima, sinasuye kumva umubabaro mu mutima. Nukuri ndanezerewe. Imana itanga ibihe byiza, iragusubiza umunezero, iraguha umunezero, iraguha amahoro adahwanye no kwisi yo biguha. Bidahwanye nuko ugenda hajya ukumva inziguhaye amahoro yirimo, mugayo nayo nyene yovuga ikakubuza ayo mahoro. Muga Yesu yarampaye ibyo byose nari mbuze. No musi tukaba dufise akarasi akari imbere yacu gatwenga. Ariko rero rasi numva umengo ntivyoherera ngaho. Je nahamagaye mama. Mbega ndamuhamagaye hari kibazo byo gutera.
oya ntanakimwe. bakunzi bo kukayi ibi bintu nivyo kwijana gutya numva umengo nuhamagara mama Lasia hari hose murazi ama connection yacu ariko ndibaza ko Imana iza kubidufasha ndibaza ko bariko barabibona inimero ya telefone irikirasona tugeze kuri 2% tugeze kuri 20% mama Lasia telefone irasona mugabo ngiragira twitabe mu buhinga bw'ivyuma twizere yuko biko biragenda neza jama connection arakwiye mama Lasia akaba twitavye kandi yemeye gushika mu kanya arashitse nguyo mu muhabwe. Bakunzi bo kukayi rero ntivyari kugenda gutyo umuvyeyi wa Lasia ariwe mama wiwe twamutelefonye turamubonye noneho ubu nyene yadushwayemwo. Mama Lasia tugushimire kubona washitse kukayi. Nanje ndabashimiye cyane. Ego murakoze cyane amen. Ego murakoze kudutera agateka kuza mu kiganiro ca Lasia atubwiye intahe ikomeye yerekeye ku buzima bwiwe n'Imana ingene Imana yamuhinduye ingene yaciye mu bihe bigoye ukamuba hafi akakoni batakarose nkuko twege twakarose akanwafi no hafi. Mama Lasia turezi yuko hariyo ibihe abana bose bacamo kandi sibo bavyigira nibihe kandi n'urugendo nyene umuntu arengana ariko twitwa mu gifaransa adolescence mu bihe vya adolescence canke mu bihe vy'ubuyabaga. Ego murumva yuko Lasia yatubwiye kungene yatangwe kugorana ageze muri adolescence. Muri eske ivyo bintu ugo rugendo murarushingira ivyo bintu nivyo koko ko tubona arakana gatekereza harigeze kubigihe nyene ibintu birakomera. Ego cyane ivyo bihera biciyemo ariko rero ivyo bihe vyashitse je mu bisanzwe ndazi ama etape kenshi abana bacako. Rero ivyo bihe byarahatswe nko kuduhungabanya ariko jewe hariho ikintu nari narakiriye muri jewe. Nari narakiriye ijambo rivuga ngo abana bawe bazoregwa nanje. Hanyuma rero hamwe n'ivyo uko byaba biriko biragenda kose hariho ijambo nama nibuka nigeze kuvuga ndi mw'isengero ndi mu ngoro y'Imana. Igihe kimwe umukozi w'Imana yaravuze ati dusabe Imana iduha abakozi benshi beranda iduhe n'abasaserdoti benshi beranda. Je rero ayo majambo yahora avugwa kenshi ariko nta importance nabiha. Ariko umunsi umwe ndumva muri jewe hahagurutse ngo Mana ntuje gutora abakozi mu rundi rugo ahubwo iwacu uzuduhagurutse twese tuze tugukorere. Iryo jambo rero rirangumamwo. Lasia ariko araca muri ivyo bihe iryo jambo naguma ndagyibuka nkibuka ingene Imana yambariye yuko abana bawe bazoregwa nanje kandi aho bazoba bari hose nzoba ndi kumwe nabo. Amen. Jewe rero ibihano nihutira ntikwari ugukubita kuko narinzi yuko umwana amaze guca ubwenge umutoza ijambo. Je rero ari muri ivyo bintu aho kumukubita cyo kimwe n'abakuru biwe naca ndabajana mu cumba nkabahanura hanyuma mpejeje gaca ndamubwira tora ikaramu n'urupapuro wandika amakosa yawe yose hanyuma uhejeje ucumbwira ibyo ugiye kubiheba n'ingene ugiye kubigenza. Ngaca nsohoka nkamugaranira mu cumba kugira ngo ntaze gusohoka. Akandika agaheza. Ahejeje ngaca ngira akadodora nkagenda nkamwugururira. Akanyereka ibyo yanditse akabisoma. Isawa. Kandi agasaba n'imbabazi. Jewe rero ngaca ndamubwira nti ndakubabariye mugabo ntuzusubire. Ariko ntivyahereraho jewe naca nsenga.
ntaciye nsenga muri ako kanya nyene ngo ndamurambike kw'ibiganza nkamubwira nyene amajambo meza nkamwatura ko amajambo meza ibintu nk'ivyo. Wow, muri ivyo bihe nyene bibi wace ufata ukamwatura ko amajambo meza? Ego, muri ivyo bihe bibi nyene. Ntibarira ngo imbere yiwe ngurira ati Mana yumva arantunutse umutima ya, ahubwo waca watura amajambo meza yumva? Oya, kurira jewe nari narasavye Imana ko yohanagura amosozi yiwanje, ntakeneye kurira ahubwo nkeneye kuzojana urugendo nayo tukaganira. Bigeze aho rero nkamusengera ahandi nkamureka akagenda, ntigenda ukine namubariye donke ibintu byose azozaragira byose nahejeje kumuhanura. Mugabo hambavu yaho ngaca ngenda nanje mu cumbi wanje ngafukama ngasenga Mana, donke nkavuga nyene ibintu byinshi nyene ndayiyagira nk'uko umenga nanje n'umugenzi wanje. Hama mpejeje ngasubira muri ubwo buzima tukabandanya urugendo. Wow, umu mama mwiza, Mama Rasia. Numva ko kai tutogena tutagushimiye, wumvise yuko Mama Rasia yakoze ibintu bidasanzwe byiza, yandike muri commentaire amwancourage. Voilà, ego Rasia nivyo yarakwicarika. Ego yaba ari mundi akindi kiganiro ocuzana igikado kinini ya nigiseke gishishiriye umuntu uratemeye yaratemeye Mama Rasia imbere ya televiziyo. Ego nanje nzogenda ndaruherekeje n'agafanta oranje azocama mu nyuma. Ego mu nyuma y'ibyo turumvise ukungene wavyifashemwo, ntiwamuryagaguye, kandi kirimo no mu bintu byiza aba psychologue bavuga yuko amajambo umuntu aguma yatura naho wabona ko ari bihe byirabura, ntiwashimye kwatura ivyirabura, washimye kuvuga ibintu byubaka bizima. Ego hama mu gihe yatubwiye ko mu nyuma yahavuye arahinduka, bevyo navyo nyene warabibonye, wavyifashemo gute? Ego ihinduka ryiwe nararibonye, kuko umwana urabona yuko ibikorwa yahora akora sivyo akora, ama reaction aba yahora agira muhira siyagira, kandi nkabona yuko afata umwanya munini nawe wo gusenga. Wow. Kandi na jewe ivyo bihe byose yaba ariko aracamo narasenga Imana. Wari ukibuka akantu, hari akantu yatubwiye ngo yagusanze, akantu kabaye imbarutso yo guhinduka kwiwe bitavuye ku biganza by'abakozi b'Imana canke iki, ngo yarashitse emwe yasarishije mu ijoro ngo uramutwengera ngo nico gisurire ga yemwe, ako kantu wari ukibuka koko kabaye? Ndakibuka cyane. Uwo munsi yatashe ndi kumwe n'umugenzi wanje twicaye ku ibaraza turiko turaganira dutwenga, hanyuma rero arashika araturamutsa, ndamubaza Rasia n'amahoro? Yego n'amahoro. Utashe kare? Ndamubwira utashe kare, cyagenze gute? Mbona umenga arahindutse. Aca arigira agenda mu cumba. Ntiwamenye ivyo agiye? Oya, sinamenye ivyo agiyemwo, je naciye mbandanya nganira n'uwo mugenzi wanje. Kumbuhejeje gukora kinini? Ego cyane. Mu nyuma yatubwiye yuko ubuzima burahinduka, ejo no munsi na Bibiliya irabivuga, no munsi ashobora kuba ari amarira, ejo akaba ari umunezero. Aratubwira ko mu nyuma yaragiye gukora ibikorwa by'Imana ahantu kanaka, ariko arasenga, hari vyamutsitaje nkuko vyama bishikira abantu bose, bidutsitaza ntubipangira ngo bizogutsitariza mwibarabara, bizogutsitariza ku kazi canke mwishengero, ariko byo byaramukipinze bimufatira aho yarari mu rushengero rw'Imana. Arakomereka. Yoba yarabikubwiye ati mama je burya nakomerekeye hano hantu? Urumva Rasia je nari naramugize umugenzi. Wow, wako nyene gumako. Ego Rasia yari umugenzi wanje, agize ingorane yarazimbarira, kubera ntamujyagagura naca ndamuzana ahantu nyene yitahura, byose yarabimbarira. Amaze kubimbarira rero, ikintu ca mbere namubwiye nti mwana, ikintu ca mbere Imana idusaba no gutanga imbabazi. Ukaba wumva uwo muntu yaragukomerekeje koko, umuha imbabazi. Hanyuma nawe
uzusaba imbabazi hanyuma rero ucubandanya ubuzima n'Imana. Uhejeje kuvuga akantu karyoshe cyane abantu benshi birengagiza. Uravuze akantu keza cyane ngo Rasia wamugize umugenzi. Mbega kumugira umugenzi, ubucuti bw'umuvyeyi n'umwana, kugira umugenzi umwana mwavyaye biba bimeze gute? Kugira abatavyumva bumve bya bindi birabaho, kugira umugenzi umwana wawe bimeze gute? Mu kumugira umugenzi kenshi twaba turi kumwe tukaganira. Ikiyago. Ego nkamuganiriza ari ahantu numva atariko aratahura neza nkamurezona, hanyuma nawe gatangura kumva umenga jewe izo rezo ndiko ndamuhasizo, mugabo vyahera yatanguye kubona yuko ivyo ndiko ndamubwira ari byo, kuko nta britarite nashiramo. Ego uriko uramubwira hoho muri ubwo bugenzi, ndibaza mu bugenzi busanzwe n'umuntu asanzwe, ndibaza umwana abwira uwundi kimubakiye kimunezereye canke kimubakiye, namwe mwaramubwiye nko mu gihe mugeze mu kintu kikubakiye ukamubwira ati mwana ibintu bimeze gutya, byarashika? Iyo byarashika cyane. Mugabo atari kuri byose, hariho nk'ibyo nabona nyene nti ibi bintu ndashobora kubiganiriza abana, kandi ninabibaganiriza bakabyumva nabo bizobubaka. Nari mfise habitude yuko haba hariho isamba narababariye bakaza bose n'abakuru biwe, nkaba telefona no munsi ndabakeneye, hanyuma rero baje Rasia na murumuna we nabo nkabahamagara bakaza nyene, hama rero ngaca ntangura kubaganiriza iby'ubuzima, nkababwira hageze iki gihe mutegezwa kwifata gutya, iki kibaye gutya mutegezwa kwifata gutya, ntimubone ngo muri abana bibujumbura. Abana bibujumbura saba kurera amaboko, abana bibujumbura nabo gukora, abana bibujumbura hariho dukorwa tw'iwabo nyene bategerezwa gukora. Tukaganira gutyo nkumva ko bariko baranyumviriza, ni ngejo mu gitondo ndakeneye yuko umwana wese ategerezwa kugira igikorwa azobakoze ngaha muhira, bakisanga rero bariko barakora ivyo bintu. Wow. Ego hama mugabo Rasia koko kubera katubwiye ko aragakobwa konyene, koko ngira karagashushu kawe karagashugwe kawe Rasia togize kuri vraiment karagashugwe kawe vraiment nubu. Ego malgré nuko yari umukobwa ari umwe, yego me nabasaza biwe baramukunda cyane. Kandi natwebwe abavyeyi twaramukunda cyane, kuko no kuvuka kwiwe basaza biwe baravuga yuko no byara akabebe kambari kanzu. Mama wa yashitse rero yisanga mu bantu bamukunda, ariko rero basaza biwe bakambarira mama, nawe nyine ategereza gukora ibikorwa natwe tuzoba turiko turakora. Ego mama Rasia utubwiye neza, mbega utubwira ingaruka zo kugira umugenzi abana? Ego hariho ingaruka nziza zo kugira abagenzi abana, kubera nk'ibyo baba biriwemwo bariko barakina n'abandi canke ibyo baba bariko baragenderamo n'abandi, ubimubajije buhoro buhoro ukamubaza none we wari he, mwariko mugira iki, yumva ata force nini yuri kurashiramwo arabikubwira, hanyuma bikubwiye nawe ucumenya aho uhinyanyurira. Naca menya nti yamara bijya bintu mwari mwose byiza, irifo gushira amashuri imbere kuko nico twagutumye. Yego ibintu nk'ibyo ucumenya aho kosorera umwana. Ego nigikiga mama Rasia mwubwira umuvyeyi no munsi ariko arakurikirana kino kiganiro, afise abana babigeme canke babasore, kumumama ariko arahura n'ibibazo ku bana bageze ku myaka y'imiyabaga, bakuze bamusaranye bagize iki, bumuhanura iki? Ego ikintu nuhanura abavyeyi buno munsi babonye abana bariko barasara, natwebwe nyine turacabafise, ikintu ca mbere ukora si ukumurya umutima, ahubwo ikintu ca mbere ukora ubonye guhindukanye utangura kwibaza eske uyu mwana ahindutse kubera iki.
eske uyu mwana afise ingorane ki muhira, afise ingorane ki, ku buryo ushobora guca udetekta ahariko arapfira hariho. Kuko umaze kumenya ahariko arapfira hariho, ivyo rero bigira mu bugwaneza. Si bya bintu byo gukoresha force. Kuko ugiye gukoresha force hari aho nawe aca hindura uwundi mukenyuro. Urabigira mu bugwaneza, mukamuganiriza, yego, kugira ngo abone yuko nimuhira batamuhevye, agifise umuntu amufise ku mutima amwizeye. Wala. Kandi ibyo byose biva muri bya bindi byo kugira umwana umugenzi. Yego, mu gihe bibandanije marika kumugira umugenzi, marika kumuhanura, ukabona biranse naho uwo muvyeyi wo muhanurike. Oya, mu gihe vyanse je ico mpanura abavyeyi nanje nkoresha kenshi uramusengera. Birateba ariko ko biraza. Wow, Mama Rasia, nukuri ibintu tubwiye ibintu by'inkora mutima kandi biryoshe. Nibaza kubiza gufasha umuvyeyi ko araraba kino kiganiro, nibaza kubiza gufasha n'abana baza gukurikirana kino kiganiro, gwaruka. Nukuri nagira mfate akanya ko kubashimira, shimire Rasia, shimire Mama Rasia, mwanyigoreye murabizi, nukuri mwumve ko ndabashimiye cyane. Ego, hari ababa bafise ico bavuga mugabo bakavuga ati turatinya kamera, ariko mwebwe nukuri mwumvise ico mupataje muragiha abandi kandi nizere ko kizofasha abandi. Kubakunzi bo kukayi namwe muri ko murabikike no kiganiro, mwumva mwafashijwe nivyo Rasia yababwiye, nivyo Mama Rasia yahejeje kudusangiza, mugire commentaire munsi. Ego, rero ndabashimiye cyane, sinzi ko arakajambo mwubwira abakunzi bo kukayi. Reka duhere kuri Rasia, none ku kintu wobwira ku bakunzi bo kukayi bariko barakurikirana. Rasia, ntakajambo mumbwira abakunzi bo kukayi vraiment? Ndabashimiye cyane abakunzi bo kukayi mukurikirana ibiganiro byiza. Turakunda ibiganiro bica ku kukayi, ibiganiro byiza byubaka, byigisha. Hama nukuri ndabashimiye cyane n'uwangirishije ikiganiro akanyizera, akizera n'intahe yanje. Hama nukuri agakomantere ntikabure. Wow, wagakomantere nikabure n'akalike kuri bamandi badakunda kuvuga. Mama Rasia muri bwa bugwaneza nyene yivugira makeyi, nawe numva akajambo nimba ubabwira ati ndabakunda, mudusugera komantere canke mugire ati like, sinza akajambo bo bambwirira. Ego, nagira ndabashimire cyane ko mwigoye mukantelefona kugira ngo ndabasangize nanje ico niyumvira ku ntahe Rasia yarahejeje kubashikiriza. Nkaba nifuza yuko iki kiganiro mwogisangiza n'abandi, niho burogifasha. Murakoze cyane, Imana ibahezagira. Ku bakunzi bo kukayi, aha niho turangirije ikiganiro, dushimira abagikurikiranye, dushimira Mama Rasia na Rasia, dushimira n'abakuru biwe, ntakeka ko bazokiraba aho muri hose. Imana ibazigame kandi bagire neza, baha umugisha wo kubaha abavyeyi abariko baraturaba, tubabwira ko tubakunda. Naho ubutaha muri weekend nk'iyi nziza twese ngira tuzuhurira ku gafanta orange. Naho ubutaha, peace and love.